kwa kundi nyene muri Linox TV tuguma tugira ibintu bidasanzwe twarababwiye yuko tubandaye dufasha impano zidasanzwe dufise abantu benshi bako barakora ariko batazwi ariko ni kimwe kugira Linox TV tubandanye dufasha ugwaruka mu mpano zazo turi kumwe n'umushitsi adasanzwe uyo nawe benshi baramunza ariko abandi ntibamunza ariko reka duce yidondore gatoye hama mu nyuma duce tubandanye ni sawa ni sawa umeze neza cyane gose kubakunze ko baradukurikirana ushaka kubabwira akazina hama mu mazina niswe n'abavyeyi nitwa Haburimana Pascal ariko cyo novuga bivanye na talent yanje izina ryanje benshi bamenyere kuri Young PISCO the best nkuko mubizi nkabasanzwe ndumu leader kandi nkuba umudancer muri groupe Jabwa Kids Buja benshi barabizi nkabasanzwe mba quartier nef Ngagara abantu benshi barakuzi usanzwe uri nk'umudansere kandi no kuririmba usanzwe uririmba ariko ku bantu bariko baradukurikirana ku bantu basanzwe bakuzi canke abantu batakuzi PISCO muri kariyeri yo kuririmba canke yo gutamba nk'ibyo budansere PISCO yatanguye ikihe muri ivyo bibiri muri ivyo bibiri mu Busanzwe novuga yuko byagiye kuza nka rimwe ariko nuko novuga yuko dance yaje imbere no kugira nshike kuri etape yuko nshobora gusohora indirimbo muri studio byaciye muri dance kuko manager nari mfise yagiye ya managinga kuri kote ya video yaciye mu nyuma ashaka ko tubifatana n'ivyo kuririmba rero niko naciye ntangura gusohora indirimbo gutyo ca ndakomeza ariko ubuye novuga yuko ibintu byo kuririmba sa nuwahagarikije gatonya nkaba ndiko cyane nkorera muri dance uri gukorera muri dance abantu benshi barambwiye ati bitatu ifu turonderere PISCO kubera benshi bari bakumenyere nko mu bantu bagira ibintu byo gutamba cyane kandi n'ibintu umuntu akora biraba ku yaba kuri Facebook cyangwa n'ahandi yagiye yatondukanye ubona ko benshi bakunda gukurikirana cyane PISCO tuzaha rero ku bantu bakunda gukurikirana nk'amajambo ahora bakubwira wo kumva ati je ilifo iyi kariyeri ndayibandanye kuruta uhora ubyakira nka gute nka wewe je mwisanzwe abanshigikira bariho muga je kintu cambere kinyanko haja nuko muri dance yiwanje je sindiko nja kudominana n'aba badancer dusanzwe dukorana cyangwa twama tubayemo ngaha je ko ndiko ndondera ndomine bajya bashoboye kunyanspira kugira nshobore kuba ndi umudancer rero novuga ko abantu ba mbere banyankuhaja apa yuko no ngaha ayi wacu mu Burundi banyankuhaje ariko jewe ikintu gituma mbandanya cyane canke catumye je nkomeza nuko twese turafise abadancer twakuze batwenspira rero bajyaye iyo umaze gukura nawe mu ico kintu haragera igihe nawe nasigara gukurikirana canke ushobora kubikora neza kujya ushobora kumwemeza aribyo byatumye usanga bamwe bashobora kuba banyandikira tukaganira bakavuga ati canke je nyine ubwanje ndashobora gukora video nkayirungika imbere yuko ndayiposta akabanza akagira donc nkumva feedback yiyo video ngomba guposta akambwira ati iyi video wayikoze neza rero igihe rero gukora ikintu ukabona bamwe ahora wemera nabo basigaye babona ko ibintu ukora ari byiza ni ibintu bishobora kuba bikwankuhaje rero ngaha mu Burundi naho hariho abashoboye kunyankuhaja haba muri kote ya video kuko je kugeza ubaho ngeze uje kuva kera kuva ngitangura gushutinga ama video muri dance sinigeze ndihana rimwe nabantu nyene baza baranyankuhaje mvuga ati iyi mpano yawe reka tuyishigikire nko kumugwe mwashoboye kunshigikira kuri Linox mukavuga ati reka dushigikire no mpano nabandi babikora mu bwo buryo ivyo ni ibintu novuga yuko byashoboye kuba binyankuhaja apa yuko hariho nabandi akubwira ati vraiment courage kubivanye na talent yawe kuko ndabona ko ari aho uzoshika ivyo byose ntibyagiye biranyankuhaja gushika n'ubu ni naco gituma numva ngo mafisi nguvu zo gukora matwa nsomera ngo ufise aba diaspora benshi hanze baguma gufasha bo turakunze kubona utu video twinshi duhora dusirikira kuri Facebook reka mbere n'ahandi hagiye hatandukanye abantu benshi baraduposta nko ku muntu ahora gufasha nka tujya cye ku bantu bahora bagufasha nka tujya tuntu kugira bagufashe tujya tu video tugiye dutandukanye kuri wewe byaguhaye image imeze gute yaba mu bandi batagufasha cyangwa muri abo bagufasha bijyaye mu bantu batamfasha na cyane yuko abadancer benshi donc arashobora kubona intambwe uteye akavuga ati gute umuntu ari nko muri Amerika canke muri Europe ndaza ahantu nkaho gute video ashobora kwimva akayiposta canke gute participer mu competition kuko byinshi ndi mu competition narinze ntogwa
nashobora gufuha aho ubona abantu benshi bankurikirana aho babibona ndafata nkakata akavideo je nka postinga kuki wanje rero hari abadanseur benshi donc adashobora kukubwira ati félicitations canke iki anashobora no kwiraba akirenganya ahubwo ugasanga aho ndatari umudanseur ni wari kagaruka kukubwira ati muhungu hiyo hose warashitse rero je novuga yuko muri twe bw'abadanseur haba hamwe ikintu ca jalousie harabamwe ikintu ca jalousie hajya PISCO mu bintu byo gutamba atambo ari wenyene ku giti ciwe canke asanzwe afise ico no kito group asanzwe arimo nsanzwe ndi mu mugwi witwa Jabberwockies Jabberwockies ubuye uretse ko benshi bafatiriwe n'ubuzi abandi nabo bariko bararangiza ama université ivyo byose biratuma tutabonekana cyane kuri terrain arico gituma ubuye ndiko ngira carrière solo benshi bafatiriwe n'ubuzi bisikura ko ibintu byo gutamba tarakazi mbo umwe afise chance yiwe afise chance yiwe canke afise ukuntu abona donc inyungu mu ico kintu kandi ikintu kirashobora kutaguha uno munsi kikaguha meme après 10 ans hari rero n'undi abashaka ibintu byihuta aca bitangwa kubinegligent kandi yanabikunda kandi yaranabishoboye rero ikintu cyose kugira kibanze kuguha inyungu nuko bisaba gukora kandi ukagira na patience rero je muri jewe ikintu gituma mbandanya nuko je hariho interazi wanje ndazibona ninagira amahirwe yo gutumirwa next time fise umwanya ukwiye ndashobora kubereka ndafise contract nagize ya dance arena kuri Facebook ashaka kuja canke Instagram ya dance arena byose byaciye mu yo competition video mperuka gupostinga ndi mu yo competition bantoye byaciye ngaho nyene umva aho hariho nanje ikintu cinjira nubwo ntashobora kubivuga ku mugaragaro je ndafise izindi nyungu nanje zinjiramo mbo igituma nenda kubaza ico kibazo turafise abantu basanzwe bakora umuziki yaba no muri gospel basanzwe baririmba yaba bafise ama groupe basanzwe baririmba mu cyayi barimba ku giti cabo ariko abantu bagira ibintu byo kutamba benshi turakunze kubona yuko badakunda kubaha umwanya cyane bisigura muri Jabberwockies abantu benshi barabazi iryo zina rirazwi naho nyene ngomba tugere ku buryo abantu bakora dukurikirana batahure Jabberwockies imeze uku watubwiye aho mwatanguriye ariko uratubwira mu nyuma ko benshi baciye badebukirwa kubera akazi baciye baja gukora akazi bisigura rero ku bantu basanzwe batamba nka mwebwe nka wewe twoca tuvuga yuko ari ni nka babandi usanga mutambanwa cyo usanga haragiyemo ibintu byo kudebukirwa okubu muri Jabberwockies musigaye muri bangahe pour le moment dusigaye turi 6 personnes mugo bwa mbere twashikana 12 udusigaye turi 6 personnes kandi abo 6 personnes ntibisigura yuko twese tubonekana mu mwanya umwe ko tugira repetition twebwe hano dukorera turashobora kuboneka turi batatu no musi tukabonekana twese ejo ugasanga habonetse na babiri urumva ni byane nakubwira bya wa mwanya muga je imisi yose je na mama hari hagera kiretse ngwaye cyane nanje nafatire n'utundi tuntu nyene muga dance je kuko izimbere mu isanzwe turi 6 personnes okay muri 6 personnes biramaze gushika nko mu ma event agiye atandukanye cyangwa mu ma show agiye atandukanye bakabitura bakabakomati turabakeneye nka mwego nk'umugwi wa Jabberwockies menshi gose nta nayo no harura mare nta nayo no harura mare uretse ko ubuye dufise andi mategeko twagize mashasha rumbi ukuga umutera intambwe ukuga umukura ugendura honoveranye n'ibintu ntugu muri hahandi rero petete kwa batatubona no musi cyane nka kera nuko natwe dufise indi ntambwe twateye kandi nuje kutwitura azaje kutwitura azi yuko ngo ari nka kumwe kwa kera hari nundi aza nivyo hari abaza bagatahura mugaro nabandi aguma shaka yibaza ngo muri wa mwaka rumbe bya 2020 ntushobora kwiza muri 2023 cyane bya 2021 ngo biza muri 2023 hari intambwe y'undi muntu ugumutera ni hakujya ko abaririmbyi n'umuririmbyi no munsi agitangura gukora indima akaba hiti ya mbere akuta hiti ya mbere ugiye kumurondera ntuzoza kumurondera amaze gukubita nka hiti zitanu ngo umuhengo yamahera nico gituma twe tutaboneka cyane mu masho kubera cyane twe turitandukana n'abandi n'abadanse bo nga ko benshi hariho badanse benshi kandi babizi kandi bamaze imyaka myinshi n'ubu bagitambira ama 6 jere ko yaje aho ngeze sishaka gutambira 6 nico gituma nabati kutaboneka na muri show jewe canke kutaboneka na donc mu evenement kanaka je nibinci nteye kunguma nkora ko je fise ahandi hantu ndiko ndakorera ujya mwana guta muri show je fise ahandi hantu ndawuta nico gituma rero n'abantu benshi hari n'abantu duradora akambwira ati none mani ko tubona ugumukora ama video muga muri show tutakubona yumva ingorane hari niyo ni ingorane y'abantu donc abantu organize amashow
niyo ngo numva nico kibazo gihari kutumvikana ngo duhurize ku byo tuba dushaka. Okay, ujya mwanya wo guta mu masho nico gituma tutawujamo bisigura amasho yose bagiye barabatumira nta kantu k'akanoti baba. Twebwe twatakuva tugitangura carrière yacu Jabo Wakiz umwaka wa mbere tugitangura kuyikreya. Nta muntu yigira aza kuturonda kwagusa. Rero twe tukinatangura kera ho wasanga umudansi bagutumiye muri show ahubwo aranisabira ukavuga ati reka nje gutamba kugira abantu bambone ngire success. Twebwe ibyo ntabyo twigeze dukorera ko no munsi numwe yapfuma bamaka ukayaduha muga tukaza gutambira amahera. Rero nico gituma novuga yuko twebwe amahera turamaze kuyakoraho kandi menshi kandi atandukanye. Twe nitwiza twigira dutambira kwagusa. Okay, nimwigeze mutambira kwagusa amasho mwagiye murakora ni menshi agiye atandukanye. Show wibuka yoba yaraguhaye akanoti karenze ni nkiye? Novuga show yigeze kumpa akanoti karenze. Ni show twigeze gukorera kuri Institut Français du Burundi. Novuga ni show nyene kuko hoho baje kuturondera ico gihe twatambye turi groupe zibiri twebwe na Kiyodi sinzi kwigitamba. Sinzi kwigitamba. Ari show zibiri niho hano twashoboye kuvugana. Bakaduha amahera kwiye bivanye nuko twavuganye n'umu animateur wa hajya yitwa Tepo ubu muga ntagihari ntakiri hajya kuri Institut Français ko sinkimubona. Twashoboye kuvugana turagira contrat neza turandika kandi amahera twasavye yaduhaye ko nyene. Okay, ku bantu bari ko baradukurikirana ni benshi basanzwe batamba duhora tubibona ku mbuga benshi baba bariko baratamba ariko hari babikora nko kwiryohera ariko wewe wabigiyemo nka business naho bimwe wagura bivuga atahurashika. Kugira duheze kuba ko baradukurikirana ngaha PISCO kuri ntuze yanyu ijya groupe yanyu Jabo Wakiz n'izindi zigiye zitandukanye ubucuti muba mufitaniye ni nk'ubu? Twe musanze groupe yacu twamaze kwigira nka famille. Kintu cyambere twashize imbere twashize kuko n'uwahevye gutamba tuguma tubonana canka akaza kiyibutsa nyene muri groupe muri repetition. Donc urumva ni kweri iki nubwo atari muri bijya ibintu twagumye turi proche nyene hagati yacu ntitwigeze dutandukana kubera ngo umuntu ahevye gutamba cyangwa agiye muri bitushe tumuheba. Rero ikintu cyambere cyanjyoheye ni nka famille mu bisanzwe. Je mfise ikibazo ndabitura hagize ndagira ikibazo araza akambwira ati aratubwira ati ndafise ikibazo tukamufasha. En fait twe groupe yacu ni famille. Ku yandi ma groupe nayo agiye atandukanye? Andi ma groupe agiye atandukanye sishobora kubyinjiramo cyane kuko sinzi uburyo baba babanye umva ntawe ushobora kuja kumenya amabanga yo mu rugo rw'uwundi. Womenya amabanga yo mu rugo rw'iwawe. Okay, PISCO kugira duheze ikiganiro kuba ko baradukurikirana bifuza kumera nka PISCO nakaye kajambo ubatekerera canke nirihe banga ubabwira bazokoresha kugira bashike ku ntambwe umaze gushika ko nawe? Je kwanze ikintu ca mbere novuga nuko ikintu cyose no kugikunda. Umaze gukunda ikintu ko twese twatanguye gutamba tutabizi sinova ngo twatanguye ngo tubizi. Hari ama steps twagiye turacako kugira dushikaho tugeze ubu. Bisaba gukora hama ikindi naco dance utari umuntu ukunda sport ntibaze ko wavuye imenya. Numva rero bisaba gukora cyane no kubikunda no kugira ishaka. Hama ikindi naco no kongera ko nuko benshi muri bo abanyitura bavuga ati ndakwigisha ndemera nkaheba umwanya ukwiye ko je donc navuga mode de vie yanje mbaye muri danse navuga cyane gusa ko naho mba ndi muhira nguma je nta musi n'umuhira ntatambye mafata 10 minutes canke 15 minutes ndi muhira. Rero umuntu wese anyituye ndamushobora kumubwira ati ingo kandi abigisha bo nkabo se atagisabwa. Ndabigisha bose atagisabwa ko je hano yanje naje mba nifuza yuko nobona abandi batamba nkanje canke n'abanduta kuko ejo canke hirya ejo nzoba ntakibishobora nzogerwa mbonye undi abikora nkanje. Urashaka gusezera abakunzi bacu n'abakunzi bawe? Imbere ya byose kwanza nari ngo mashimire Linox TV yashoboye kuntumira kuko mwiki gihe tugezemwo ntituronka amahirwe cyane yo kuja imbere ya kamera. Abantu mu gushigikira impano zacu usanga hari ibindi bintu ushobora kurondera umuntu ugasanga hari ibindi agusaba ari nabyo byatumye twe bamwe dusanga ateciruka cyane nyuma y'ama televiziyo cyangwa amaradiyo bivanye n'ukuntu aba yarabonye ibintu bisigaye bimeze. Ariko mwebwe ndabashimiye cyane gose mubandeye mushigikira n'abandi hama nkabashimiye nawe ko baradukurikirana cyane gose. Abakunzi ba Linox TV mubandanye mugira subscribe nanje ko nyene munkurikirana kuko twese turacifuza gutera imbere. Ndabashimiye cyane gose abantu mwese mwadukurikiranye. Yego. Yes, kwa kundi nyene
muguma mugira like share na commentaire tuba tuzikeneye hama tuvuga ati yes ciao ciao boom